Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyonda subscribe kuri RN1 Show TV. Amasanamu meza akozwe ku binga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Hello guys, abakunzi ba RN1 Show TV kuri micro ni Krista nkuko bisanzwe mubimenyereye. Uno munsi ni cuisinienne yaje tumaze imisi tukina. Uno munsi gwana avec ma copine umugenzi wanje nawe nyene ni umujournaliste ndenze yo kupresenta kugira ngo abatamuzi ashobore kumenya. Kwanza abakunzi ba RN1 Show TV bashobora kuba bakuzi kuko c'est pas la première fois dukoranye. Ndashoboka andayibutse basizina nitwa Juliana ubundi kuri Ashali TV niyo nkora nkomenyesha amakuru mugenzi wa Kristo mugenzi wanje so karibu RN1 Show TV ni iteka kuri cyo kwakira okay ntaraja kure utari yabone si vyiza ko yakuryohe uzwa like naga commentaire bana partage nyinshi niyaje nyene ko musanga mubimenyereye soit genda tora agapapuro ndatora en fait ndatora Juliana reka ndamwexplique ni ryambere dukoranye kwije aho genda tora agapapuro niho agapapuro harimo ibibazo genda gisome nico wewe wishura hama nawe utoye ndakumenye kuja ndakubaza basha ama surprise araza kwa mess mugume mudukosira on commence ndatangura ok kananga kiri hafi sinja kure umukunzi wawe akubajije ati umuryango wawe mubanye gute umwishura gute umuryango wawe tubanye gute akubajije ati famiye yawe mubanye gute umwishura gute kono mushiko tubanye nyene ukabimubwira nyene byose muri cyo bakiri he no mubwira gusa nyene hari ibintu usanga ari muri famiye zose hari ibintu abari soko ya famiye urabizi ko hari ibintu bitakwe kuba public naho umukunzi wawe n'abarinde wawe utashaka kubwira muri famiye yose ari akantu kaba gakeneye kuba nk'ibanga mu muryango si ngombwa ngo tumubwira byose ya des fois usanga ku papuro hariyo deux questions urumva rero kacambareza ngo n'ikinyoma umugabo araba imaraya cyangwa umugore ni wabindaye this question ko umugabo w'imaraya ego bono umugabo w'imaraya rero murakinye mu wundi cyangwa afite abantu benshi bakundana bari imaraya bon si bavuga ngo imaraya uko ari igitsina gore tu n'umugabo ashaka imaraya nije nora barikana ibi byinshi kwanza Julia sinzigo umatari byinshi kugira ngo bwose uri mu gasho uri umutunzi no kubaho ukenye ujya rimwe ku munsi nahone y'ibijumbu gusa atakindi bikoza aho cyagura iki muri ivyo ubuzima bwose uri mu gasho uri umutunzi no tora kwa mu gasho uri umutunzi gute ndabitawe ranje peut-être muzi ko mugani gasho ko hanze kizo zo hanze niho ushaka uri mu gasho hamugakora oya baziga ndabwira bon oya ni wishyura buze gute kwanza je natoye kuba mu gasho ndumutunzi ega simba hanze nkaba ndumukene ni gagasho nyene ni gabusho nyene urazi ko se usanga umutunzi wafashe famiye yawe njyewe uri muri famiye yanje yego ije muri imisi yose hama n'ibibazo bibiri umugore yarize yongera mana yanje anaguza ibirenge bya umugore yarize yongera anaguza ibirenge bya Yesu amosozi yakora iki kandi yitwa nde kandi yabahe yakora iki ya mugore yarize nande ya Yesu je ni mungore ko ntasenga byiza nyogano ngaho kiteke yitwa Marie Chonzici yoho mandariye nimba ari mandariye dore bishigira yabahe
bugarire mbere yari bugarire baje nukuri ndebe icyo gihano none icyo gihano ndacemeye vraiment yakora iki icyo yakora yari imaraya yari imaraya washobora gusubira gushyira amajambo yose bakuvuga ati yari imaraya yabahanahana ayitwa ico aho yaba naho yitwa byananiye uzi ko yitwa Mariya Mariya uvuze gute nawe ntashutse hejuru ya njye nakuba sumbaza sawa sakunaniye gutorera igihano wenyine mande y'amahera igihano mazindi igihano nimba ari je ndacitorera nakabizi ndako kabizuje none untorera igihano nabuze kana mande abandanye baze n'iziki gatwe baye kari buri sanyinjiriko okay ibara girabura risigura iki gira umubaba nabyo nani umubaba vyavuye ntacyo waruzi ukunda abahungu birabura canke b'inzobe nje ni yabo cyangwa abahungu birabura nyine bon kwiki usanzwe nje naprofera umuhungu w'inzobe ariko nivuga ko ariwe nkunda niwe numva nyine kubera ko nandi nirabura ariko kandi kugira ngo tuzire abana birabura twese gusa urukundo rwacu ko rutafise limite ushobora wiyumvise nk'utafise inzobe ntushobora kuraba ngo urukundo ngo udeside ngo wowe ukunda ariko nka jewe no kudeside nta mungu y'abantu bakunda ariko abatse banje bose harimo umwe w'inzobe ariko uwawe dukundana ariyo yo wabibonye neza ko abara oyaha arabizi nawe arabikunda ndirabura nakukunze ko neza mukunda urukundo rwasaraye jewe akantu ibibazo biri ngira umuririmbyi mu Burundi atazi kuririmba kandi yishima anyway bose barazi kuririmba navuze atazi kuririmba kandi yishima baravye kuvuga ko bashamukira mu nteranye okay jewe rero umuririmbyi wo mu Burundi sinzi kuririmba kandi ndishimye reka nivuge nteranye jewe ko sishaka apana wewe n'urukundo rwawe mu gihe ndamuvuze Juliana ngende gukritika umuntu yarashoboye gushika hashika nanje ataco ndashikako ivyo nimba sinomukritika je nawe mbona vuga umuririmbyi umwe mu Burundi yonze kuruta abandi bose umuririmbyi yonze aho ni bamaze kumenyekana ni serika ni serika niyo yonze aho igihe hari ibibumbi ngahe kw'isi ibiki imibumbe coco n'igiki ndakizi ngabo sinabona kugira ngo ifaransa bavuga ngo ku mubumbe witwa isitea nukuze mu ishuri yambaye tere yambaye jibutere yambaye biki ndabyibuka neza bike by'amatere nuko ari ni amaplanete amaplanete neuf ukurambaza ariko nuko bazi turaheza hagati y'amazi n'umuntu ni iki cyatanguye kubaho hagati y'amazi n'umuntu amazi ko yatanguye arema ibintu après kivuga ati reka tureme umuntu asa nkatwe isa nkatwe ndasenga ni igiki ukunda gishobora kukurangaza nanje sindagitahura ca tugisiba oya bana ikigikunda basi gishobora kukubabaza kukurangaza kurangara kuba ikirara I think kari kuba ikirara abakunzi ba Misho TV muraza kudusigura kubera amakestion sitwe twayateguye ibara ryera risigura iki amabara nayo ikibazo murabaza uragishaka gutorera amapine ugira amapompage ngaha wiruke kabanza korosha indirimbo imwe yakunze muri 2020 yakunze muri 2020 nakabanza korosha vuga indirimbo je nabona yakunze yabaye hit indirimbo yabaye hit ushobora nyine yabaye hit muri 2020 ndavuga nabuze 2020 none kutora rega nijewe ndakubwira nta none gashira uvuga yemba wamaze gutora mbaza rero anyway indirimbo yanjyoheye 2020 soko ya Monawadi niyo muri 2020 ndaza reka tuza kuvuga
wakisare udakajya kuri abo nyereka abonye n'ubundi sawa okay umukunzi wawe akubajije kuki unkunda umwishyura gute ibibazo nivyo yambajije muri interview heruka kuko nanje ndakimubaza ndamukunda akubajije kuki umukunda wamwishyura gute bon umuntu nta mpamvu yahataye tuma ndamukunda kuko nyine ibindi mwo tubiba byanjye mwana nkamukunda tugakundana solo mugira ngo ndakundira ibi bintu ushobora kumuherako ashaka kumva ndakundira ngo arabona uravuga ngo ndamukundira ngo amenye yawe none nahongukana niyagira accident akavaye ndakundira amaso yawe ni nawe impumyina sigura ko ntituzi turimo umuntu umukunda kuko kumva nyine ko umukunda nyine gusa ko ikintu ikwatira kuri we ariko ngiye kuba impamvu yo kumukunda bakisalomo yarongoye abagore bangahe ndazi cyo nashitora abagore iyo abagore benshi bavuga ngo icoreke igihumbi uzuza incoreke ngo bashobora kubona baharura santa ijya nuza yiwe ronka amaviews menshi ninde ikibazo nacyo nahura okay nizihe ntego ufise mu buzima bwawe musanzwe ukuntu umeze sinzi kuvuga intego ufise sinkunda kuvuga ibintu ntarakora kuko sinzi ko nzi nabikora ni ikihe gihe nashaka gukora basi turimo nashaka gukora ni byinshi ariko sinkunda kubivuga anyway sinakubajije mbega nyene bigeze hehe TV yawe wari ufise TV bigeze hehe TV yanje irahari yitwa Flambeau TV plus de 157 gusa usinikira gukora kuri impamvu kanaka zabayeho ariko kandi vuba irajya ko amafilme bazobibona bazobona amakava filme ikirategurwa vuba irakogwa hama irajya ko nibaza ko muri ku kwezi hazojya ko filme ihera okay wokira umuntu yirabura nasi n'abazungu byavuye kuki kuko sinzi ko bimeze kameze utavuye ku Imana yabishatse imiruka hama ndigitanga z'umugabo n'umwana wambitse bishobora muzwenzanzu umugabo Yesu amushimira serugo nyene urugo vuga neza ndekwe kubaza kabiri none amaze kabiri rya vuga neza mwizina impuzu uhereza ko kwambara iyo ugiye muri douche koga mereza ko kwambara kabe kwambura kwambura yo muri ashaka umenye hana impuzu uhereza ko bakugiye muri douche basi nk'uwoge muri douche koga utangura iki sous-vêtement niyo mpereza mu kirundi ko bivutse akomunsi akomunsi ubiriza akomunsi bakisa ni iki ukeneye mu rukundo jewe sinovuga ko hari ibyo nkeneye byinshi uwo turi kumwe ndamukunda turakundana urakunzwe naho ibitagenda neza bitabura ariko turakundana icyo nkeneye mba nkeneye gusa umuntu anyitaho nk'umwanya ibindi nabyo birizana nta byahataye nta birenze vuga abakinnyi batatu uzi bakinira mu ntamba mu rugamba hewe hari uwo kera na fat Saido ubu Saido nyakinira je ntabwo nzi hewe iby'imipira ntabyo nkurikirana gira ikindi ko naje nshaka bashobora merci okay vuga sinema igezweho abantu benshi bakunda jewe sadu umufani w'amasinema ese nuko bigora kasa la casa de papel gabage iravaho kubera yamaze guhera kandi irakoze ikibara mu iraryoshe kiryohe umuntu azi
avyibushe kw'isi yose ava mu gihugu ikihe? Inde naramubonye muri Inde. Ntiwamubonye waragiyeyo? Interview ndakunda kureba ama interview. Ko ari wabonye biyo muga nturamubona vuza ndamubona mugihe naramubona none Juliana akungora Adam na Eva babyabona this question babyaye wababyaye mwami kera mukuyunguruza bakoresha iki bagize mukuyunguruza ngo mwami ngo bakoresha iki shushu mama he mukuyunguruza bakoresha inderuzo takaro hafi inderuzo icyicaro hagati y'umurozi n'umupfumu ninde afise ubwenge kuruta uwundi uco sigura jewe nta murozi ndajako nta mupfumu ndajako gusa bose barahari gusa ufise ubwenge kuruta uwundi bose barawufise ariko bamenye ngene baroga ukamara ukuntu bapfumura gusa gasi ubwenge ndibaza bavuga ati ndasi ubushitani bwinshi kuruta uwundi yabajije nabo kibazo bon musanzwe ayizi yamenye ukuntu aroga uwundi umuntu afise ubwenge ko ahantu nga kw'isi iyo afise ubushobozi bwo kuroga wotumara bon nizo nibaza ku mabifu hari ububonobono usange umwe akwifuriza nabi kandi anamugabura atagira iki gusa nyene bose bafise ubwenge ko murabazi urongo bwo kuca umuntu bakaronka ukuntu bakuroga baba ari aba intellectuels yaga bize menshi eraheza aka kantu amaherezo y'inzira arakuvuga eraheza n'amaherezo y'inzira se muhiri wanyu ntaco narinzi ntaco waruzi bavuga ngo ni muhiri wanyu kiyaga kivamwo indagara cohoha ziriya ndagara zirura zirudagara kiva mu kiyaga ikihe kiva mu cohohanye ntaco kivuga bavuga ngo indagara cohoha gihenze ewana ndakubwira ibibazo sigura igituma tutabona izi mpwemu duhema deja ni mpwemu nyene urashobora kuzibona ni mpwemu ntiziboneka mpwemu ni ziri invisible vuga indirimbo zitanu za Safi uzi uteko uririmba refre imwe ya mbere my friend yitwa gute no okay ya kabiri umwabaro sinzi narababaye byarangiye rituki nayo inti ya very nice no like nimba I like you yeah bari bana benchu yarari arimo reka tuvyihoze uje indirimbo za ngo muri izi indirimbo korayo Oleg ikibazo ega nije kubaza shusho novuga indirimbo muri izi feel of mu Burundi werindira basi nanje ndirimbo okay vuga indirimbo zitatu za Berry Music uzi ute kuririmba imwe Berry Music indirimbo Angelina vuga ikintu ca mbere ukunda gukora iyo uvise mu gatondo ca mbere nkora mu gatondo yutse ca mbere ndasenga hama telefone ukaca wibrosa bon telefone iba ya mbere kuri iyi yose ava ko nibrosa ndamanza nkafungura mu gatondo nzukana inzara idasanzwe we ndabyibushe n'ukuntu nonse ngari ni wowe urandyohe ndakunda umwuga nari nagabanutse ibaze gufite ibiro 10 birashika ngindayo umwami babivuga gute gikuremo we no kimenya gute nk'iki noneho nize mu ishuri wese nkene bifite yanjye
bashasha mu gihugu iki mu Burundi turabafise nga La voilà. Nari yuko ndibaza Je naguhebeza urambaza ibibazo reka ndakubaza. umuririmbyi baririmbye indirimbo none abaririmbyi bashaka tubavuge babushehe Vuga umuririmbyi yaririmbye ngo kanyaga. vuga indamutso ya bwakeye ko bayivuga mu kiganda Mu kigo bari bakingishije ariko ibiganda bavuga bambari bare nyoko nimba ari bare nyoko bare nyako sepa. Okay, vuga abarinzi batanu bazi kuririmba mu Burundi. bon umusango bose barabizi ariko abo kwefera cyane mu Burundi we love music ndabakunda vraiment bari hose bubaha Abashusho banje bon bakora neza cyane bariko baraza neza cyane. undi mazi iminsi nkunda ni D1 nabo ngene vraiment big up sana hari hose bon abandi nkunda bon ndumva ngi abantu bako baragira ibintu turyohera hamwe n'ivyo yizi indirimbo iri aho ngo umukobwa nzotwara sinigeze narayikunze nubwo ivuga nyine yavuga ati muhungu nzotwara wowe uri he ni benshi ariko vraiment abo navuze babiri ba mbere bariko barangirira ku nyene Juliana nuze yawe agence yawe igeze he? bon agence irahari uretse ko amaze iminsi y'ibintu ndimwo amaze busy cyane agence TV yanjye byose byameze nk'ibizima ariko ndishaka kuzima ko jewe sinkunda kunanirwa agence irahari bamaze sajya clip video amwe mu biraka bimwe baronka turabana dukora naho ariko turakora kera ariko vuba mu kwezi kuza turashobora kwakira abandi bantu bashasha bashaka kuja mu nzojamo yaraze kushamo ngo kwamvyibusha umva inzigo yiwe abashaka kubona ibindi dukora amfise ukanga kushira mu film wabishatse nawe Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe ku binga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.